Urwo ruganda rwari rwitabwe n'abahinga batari bake harimwo abateguye izo nyigisho, abahinga banonosoye ivyo kwigisha, abari mu murwi w'igihugu ujejwe kugenzura akanovera k'inyigisho mu makaminuza n'abandi. Nk'uko bisigurwa na Professeur Merance Ntunzwenimana arongoye ikigo EANSI, ngo izo nyigisho bateguye ziratandukanye n'izindi bahora batanga kuko zozo zizoba zitangwa ku gihe gito gito. Uruganda twatunganije no musi rufise intumbero yo kwemeza ivyigwa tuzotanga cyane cyane ku bantu bajejwe ivy'amagara y'abantu, ivyigwa vyerekeye ivyo gufungura neza. Ivyo vyigwa rero bitandukanye n'ivyigwa twarutanga muri EANSI, kuko mu kigo EANSI dutanga ivyigwa bimwe bishika ku rugero rwa kabiri rw'inyigisho bita master, niyo igera ku rugero rwa gatatu b'ivyigwa bita doctora. Ariko turazi ko abantu cyane cyane abari kubuzi, baba baganga, baba baforoma, baba n'abandi bose bajeje ivy'amagara y'abantu, turazi ko bakenera inyigisho kuvyerekeye ivyo gufungura neza, na cyane cyane bivanye naho bariko barakorera. Rero izi nyigisho twateguye ni kugira ngo baze baraza kuronka vya vyigwa bimwe bito bito, hama tubahe amasertifika yavyo, nuvuga ko ni vyigwa novuga ko bifata umwanya muto, ariko ugatanga ubumenyi ku kintu kanaka gikenewe. Kuvyerekeye impapuro zizotangwa, Merance Ntunzwenimana avuga ko abazoba baronkejwe izo nyigisho bazohabwa impapuro bita certificat, kandi ngo ivyo vyigwa bizogira akamaro cyane kuko kino gihugu gisanzwe kiri mu bihugu bifise abantu bagendana indwara zijanye no gufungura nabi. Turavye iba bikenewe hariya kubuzi butandukanye baba barimwo, ni ivyigwa twateguye kugira ngo bishobore kubafasha gufata neza, bishobore kubafasha gukurikirana neza abafise ingorane zo gufungura. Ivyo vyigwa tuko dushaka gutanga ni vya vyigwa bitanga impapuro z'umutsindo, novuga ko zitwa certificat. Novuga ko impapuro z'umutsindo za kaminuza, ariko ni impapuro zerekana ko hariho ubumenyi bagize mu kigwa kanaka, ikigwa gitoyi mugabo gitanga ku bumenyi bw'ivyo bariko barakora. Rero ivyigwa muri ivyo bitatu harimwo bitatu bizotanga zya certificat, nova certificat z'ubumenyi. Hakaba rero kiya ca kane mwabonye ni master professionnel y'umwaka, itandukanye na zazi ni master tumenyereye mwa bwa master de recherche, bako master professionnel imushira mu mwuga vy'ukuri, ariko ni master zimara umwaka, navyo birafasha cyane cyane mu kazi babarimo. Inyigisho dushaka gutanga nuko tuzi ko mu Burundi kiri mu bihugu bifise abantu batari bake bafise ingorane zo gufungura neza. Rero tukaba tuzi ko n'abaganga bacu baba baforoma canke abandi baganga bose bakaba ubumenyi bafise harimo ivyo kunonosora bakwiye kuronka. Rero ivyo vyigwa dushaka gutanga no kugira ngo banonosore, kugira ngo ejo umwene gihugu amwituye amenye ingene amufasha, ingene amwitwararika cyane cyane akoresheje ubwo bumenyi. Rero ibi vyigwa bifise akamaro cyane cyane ko abantu bazo bagiye kwitwararika abantu bafise ubumenyi bukwiye. Ibi vyigwa turipfuza ko vyotangura imbere yuko uyu mwaka urangira, ariko ivyo byose tuzobihabwa nuko murabona ibi hariho ikigo ca leta kijejwe kuraba ko ivyigwa bikwije les normes. Rero CNES iri ngaha, igihe bazotubwira ko bazoduha uruhusha yuko twotangura kugira kwigisha dutangura. Mwomenya rero ko abo bahinga bateguye izo nyigisho bahejeje gushikiriza ivyo bateguye, baciye bakorera mu midwi kugira bahanahane ivyiyumviro, barabe ivyo hinyanyurwa. Mu kurangiza urwo ruganda bakaba barerekanye ivyo hinyanyurwa muri izo ntonde z'ivyigwa, asaba ko ivyo bihejeje guhinyanyurwa izo ntonde zoca zijanwa mu kigo CNES kijejwe kugenzura inyigisho za kaminuza kugira zemezwe ko zikwije ibisabwa.